abaririmbyi nka batatu wemera nabahe nibuka ko izina rya kabiri ryabaye Munago izina rya mbere ryari ryabaye uriya mwana no mu giteranye bado namubwira nti mbaye ndagejeje ushaka kuba wikundira abantu bariko baraza atariko nanse kukubesha ku mwanya muto numvirije uriya muhungu yavyihorera ikintu kijanye na rapara cyo umeze neza ariko je meze neza nta kibazo ubwo ndabona ni sawa cyane twe ni sawa turiko twereza amazi nshitse Landry rero ko aramubwira ngo mwishuri ntiyamenye ngo mwishuri ngo bamprograma ngo bandi batahanye bireta abavyeyi baho uri muri babandi bashika ngo reka je ntibansome yes nuko tugiye kuba tuyaga amakuru menshi cyane ubwo birumvikana umwanya wamaze kubona tujana reka tubwire ko Bwana Abdi ndetse na Landry ku munsi w'ejo mugabo waje kwizira rya Jose Mourinho Felix Madrid yari yamuteguriye ikibanza ciza agomba kwicaramwo cha VIP akaraba match ariko kandi anayanaliza ico kibanza ni yakigaragayemwo yaje gufatwa amashusho na Chiringito match ariko arayirabira kuri iPad iwe muri bisi nyuma yuko yagihari yari suspendi abandi nabo bari biteze ko umusore yitwa Gianluca Prestiani nawe nyene bivugwa ko yasigaye kuri hotel bamurindiye baramubura abakinyi basohoka muri hotel bunja muri bisi barindiye umusore baramubura Jose Mourinho Prestiani nibagaragaye Estadio Santiago Bernabeu ariko bigaragara ko Madrid yari yateguye kuba ibibanza bikwiranye naho bategereza ko bari en fonction y'amategeko yemera kubera yuko iyo wahanywe nibisigura ko utaza kuri stade ariko ufise ikibanza ugomba kurimo Jose Mourinho kutaza mu kibanza yari yategurira equipe ya Real Madrid Prestiani kuguma kuri hotel bwo bari butumwa kibatanze kwishamo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya ubona ko ryo ryafashe ingingo yo guhagarikana cyane umusore Prestiani ni dossier yavugije abantu cyane avuga ati reka tumuhagarike kumbure nibizove biteze ikibazo ubwo Jose Mourinho ku ruhande rwiwe nk'umwe mu bamenyereza bigeze kumeza Real Madrid yavuze ko azokwamara umufana wayo yoba yarayatanze ubutumwa bumeze gute Jose Mourinho n'umugabo yabaye muri iriya nzu yitwa Real Madrid azi neza umwuka bahumeka ari wo akaba azi neza nuko agomba kuhitwara mu gihe abafana hariya bahinduye isura batanezererewe uwo bahakiriye hariya yaba uwabo canke uwundi yaje kubaramutsa canke kuhatembera arazi neza umwuka hariya ahantu buhari ico ni cambere ariko ikigira kabiri ni situation iri hagati ya Jose Mourinho canke equipe ya Benfica muri rusangi na UEFA vyose biza bikwegana bigatuma umugabo yitwa Jose Mourinho canke undi muntu wari we wese abona ko atangingo nimwe ifatika ari kumujana Santiago Bernabeu afata umwanzuro kuyireka ubwa mbere ndabifatira muri angle yo kuvuga ngo nimba twebwe dufise ico dusaba UEFA ariko ntitwubahirize akelkezere ya match 17 mu bikorwa byari byabaye muri match dufise ku burenganzira bwo kubabwira ngo subira mu mashusho murabe ko natwe tutarenganijwe mu turenganura yamara UEFA ikabirenza ingohe bagomba kurondera geste imwe yo gutanga ubutumwe buvuga ngo nubwo mwatwirengagije ntitunezererewe imyanzuro mwafashe ico ni kimwe ikigira kabiri ni Jose Mourinho ni Prestiani barabizi neza ko inyuma y'ivyabaye mu gihugu ca Portugal hari ibindi byinshi byari bibategereje Santiago Bernabeu abafana reka bambabarire nkoresha iterme bameze nk'inda urababwira ico wabararije ntubabwira ico wahaye cyane uri Jose Mourinho waragiye uba mwiza hariya Santiago Bernabeu ari kugarutse uri kumwe na adversaire mwishusho itandukanye niyo bo bifuza kukubonamwo ntibakwishimira kandi Jose Mourinho tuzi ni Jose Mourinho we agira attention bihuye n'umwuka yisanzemo muri ako kanya twabibonye muri match yabahuje na equipe ya Real Madrid mu gihugu ca Portugal agira reaction zitandukanye nizo twari kumubona ko nk'umumenyereza mukuru bahitamo kumuha ikarata itukura turavyibuka ingene vyagenze ariko kandi ivyo vyose yabiteranya ari bibiri agasanga ni ibintu bishobora kumukora akavuga ngo no reka jewe mfata umwanya wo kuba ntari hariya ahantu ariko ndagomba gusurinya cyane kuri iki kintu ca mbere nahereyeko Mourinho na Benfica bafashe umwanya wabo batera intambwe baja muri UEFA barababwira ngo ivyabaye muri match Real Madrid ifise uko yabifashe ukwayo
bishingiye ku kurenganywa canke kwihohotera ryakorewe umukinyi wabo ariko natwe nka Benfica turafise ivyo turega vyabaye muri match twari dufise ku burenganzira ko tubwirizwa kurenganuka UEFA irabiraba ibirenze ngo ukwitabira kwa bari abagabo kuri stade bakicara muri biriya bibanza nivyo uruhande rumwe wari kubona ko ni fair play kandi babwirizwa kubikora nk'abanyamupira ariko ko bafashe umwanzuro wo kutasohoka sukongera gutanga ubutumwa buvuga ngo nyabuna UEFA ivyo twagusavye utatwubahirije ngo bikurikirane menya ko ufise uruhande rumwe wabogamiye ko gusumba uko wari kubigenza ndavyibuka ko ni kiganiro mwari ko murakora ngaha je ndi muhira ndiko ndabumva aravuze ngo uguca urubanza kwa UEFA kuri situation hagati ya Benfica na Real Madrid biraza kuba ngombwa ko haba kote pansha ku ruhande rwa UEFA cyane rero n'uyu munsi nimba UEFA yamaze kubifata mu minwe ikavuga ngo twebwe umwanzuro dufashe nuko Jose Mourinho warahanwe n'ibiriya Federico Valverde amakosa yakoze nta makosa ari grave tubonamwe yotuma duhindura ivyavuye muri match hanyuma Cristiano amakosa wakoze ubwirizwa kuyahanigwa mu gihe tutarabona igihano bweguzwa guhabwa iyi match ubwirizwa kuyisiba ni hahandi rero uza gusanga yakote panshi bwirizwa gukora bona Landry yari match twari twiteze byinshi nyuma y'ikibuga kuko vyavugije abantu kuva Madrid iva muri Portugal iza tubwirwa ko abafana kumbura ashaka ko hari byinshi bateguye ariko tugerageje kuraba ku munsi wejo ibitajanye n'umupira w'amaguru nta bihari usivye ziriya tifo twari twabwiye zanditse ko no racisme canke respect ariko hari utundi tuntu tugera kuri tubiri twabaye hanze y'ikibuga natwe ntituzokwirengagiza umusore uzwiza rya Cabral match yarangiye asaba mayo Vinicius Junior Vini nivyakunze kamuha mayo kumbure ashobora kuba yamuganije amubwiye ati mayo ntaco nzonayigwa n'ikindi gihe bimwe mu bintu nabonye ibinyamakuru byo muri Portugal vyakritise cyane inyifato yo witwa Cabral ati ni gute usaba mayo Vinicius Junior ukinira Benfica ubona nibihe turimo muri kino gihe bivugwa ko iyo post y'ivyo binyamakuru byo muri Portugal vyakritise inyifato ya Cabral asaba mayo Vini umugabo yitwa Cristiano Gianluca yayilakinze wango nawe vuga ati ndashimiye abantu bigaragara ko mweretse Cabral ko ariko aradutukisha mu gihe tutavuga rumwe na Madrid ariko kandi konde kwa Madrid buriya abajejwe umutekano ngo bafashe umwe mu bagabo ari muri zone d'animation bari abafana babo yari karavugamwe mu majambo atari meza imbere y'uko urukino rutangura bo baranamusora amubwira ati wewe ugomba kutwicira umunezero no munsi tuguteretse hanze ubwo two kwibaza saga yari hari hagati ya Real Madrid na Benfica bivaye na dossier ya Cristiano na Vini twobandanya tuyuburemere canke uno munsi katarukino rugiye gusubira guhuza Benfica na Real Madrid twoba tugiye kubona niba uri bifata umurongo mwiza saga n'ubundi hari ya Cristiano na Vinicius Junior ku ruhande rw'iwanje mba mbona isa niyaheze intezongera kugarukwa kukundi baje kuba basispanda umwana yitwa Cristiano bamusispanda atagihano na kimwe kiramwagira akanyamara je nari mpagaze ku ruhande rwa Yuva nkavuga ati hano mukinzi impanuka mwirinzi ingorane nyinshi cyane ibi bintu byo kumva ngo Benfica do Lisbonne yari yamutwaye je nakubwiye ngo Benfica ntimutwaye kubera igiye kurindira habwo Benfica iri muri Brado Fer na UEFA kuko nuno munsi urabona vyageze indani muri equipe uyu mwana Cabral gusaba Jose Vinicius Junior iyo umukinya kinira Benfica do Lisbonne si Lisbonne muri Portugal ariko yindi ni Madrid muri Espagne bivuze ngo i Madrid ni Lisbonne umupira uri abantu ntibawukunda kumwe hari abantu biri Lisbonne uno munsi hari umukinyi wa Lisbonne abayifuza bati nohurira mu kibuga n'umugabo witwa Vinicius Junior nohurira mu kibuga na Kylian Mbappe gushika mu kibuga match yezo gasaba Jezi nta kosa na rimwe Cabral yagize ahubwo ibi vyongeye kunyereka ngo Benfica do Lisbonne baracafisa ko kantu kakayigo ko kumva ngo umukinyi wacu yahagaritswe ahagarikwa nta gihano na kimwe gihari abuzwa gukina urukino birangiye turutakaje none nawe ugiye gusaba amamaye mbwa ku ruhande rwanje usubije ubwenge inyuma ukiyumvira eske gusaba ijezi hari kosa ryo bari rimwe finalement nagiye gusanga yabo muzungu yabo mwirabura abantu bose turi bamwe ariko iyo umuntu mufitane ibibazo buriya nta excuse ibamo ariko niyo mufitane ibibazo c'est pas à dire ko mugomba kurabana yingo kuko twebwe uko abantu turayajisa
je noshobora kugiranira ikibazo na wewe Abdul akagiranira ikibazo na wewe mugabo je nkaguma ndakuyagisha Abdi muhuye ntimuvugane turabantu mugabo uno munsi je ugiye kumbwira ngo kwa Benfica do Lisbon ibinyamakuru vyo muri Portugal vyavyutse birataka Cabral umwana yitwa Prestiani nawe agenda ashira ko akora arazikunda arazilayikinga sinumva ego ibihano vyaramufatiwe none nimba ibihano vyaramufatiwe umukinyi yishakira jeza areke kuyisaba erega nimba yadmira Vini areke yadmira Vini babimukure erega ibihano vyamaze kubura kino gwaze nako batazorusubira naho bosanga Prestiani ari umwere nivyo binene nakubwira urashobora gufungwa kubera bariko bakora amatohoza hama amatohoza baheze kuyekora bagasanga urera barakurekura kandi nta kindi kintu ronka Prestiani urukino rwaheze Sosthene iyo umuntu utamuronse nk'inshuti canke umutakaje nk'inshuti ntibinakenewe ko wirigura cumuronka nk'umwasi nta na gato ntibikenewe rero iyo myuka yose yoduga kugukwegana amashati bikaduga umunsi ku munsi ariko je ndemeranya neza 100% n'umuntu avuga ngo hagati ya Real Madrid na Benfica nta guhangana na kumwe kuri oya nta guhangana nta guhari nta kintu na kimwe covyura intambara hagati ya Benfica na Real Madrid ivyabaye n'ivyabindi byo guhura mu minota 90 mugakina ibitagenze neza mukavuga ngo tugomba kubikemura muri match retour atagikozwe ngo mubikemure wihora ngo yihora unaniwe nanigwe inyuma yaho nta kindi kintu kiba kigomba gukurikira umukinyira wadugije attention kuriya arayiduza ku ruhande rwiwe ariko umubano ekipe bifitanye n'iyindi ntuba ukwiye kuza ngo uduge ushikane ku ma ekipe canke ku bakinyi ngo ibibazo byose bize bikurikirana ama ekipe ngo yisange mu bibazo byo kwamarashwana umunsi ku munsi ibitangazamakuru byo mu gihugu ca Espagne nako byo muri Portugal hari ukuntu biba bigomba kwerekana ko hagomba kuvuka guhangana hagati y'aya ma ekipe yiwabo n'ama ekipe yo hanze nigeze kubibona hagati yabo n'ama ekipe yo muri Turkiya gihe kimwe izi za Galatasaray ubona umenga hari akantu ko gukwegana amashati kagomba kuhaba ariko je nibaza ko ari muri ya mpamvu yo kuvuga ngo twebwe natwe ligi yiwacu ikomere gute igira ishusho iremereye gute ariko mu gihe biba bitarashoboka nta Benfica nta Real Madrid yo kuza kuvuga ngo hari intambara no guhangana kuri hagati yabo abafana bagaragaye bataka umugabo yitwa Cabral ati dehors do Benfica au revoir ati tugushaka hanze abandi ati reste à Madrid puisque tu veux tellement le maillot do Vinicius ati gumi Madrid kuko wishakira maillot abandi ati respecte Benfica défends ton coéquipier Gianluca Prestiani atubaha Benfica ushigikire mugenza we Gianluca Prestiani hazare twe duce mukuri ubu no munsi wari umuntu yo kubwira ngo genda unyankanire umumenyereza azwi izina rya Joao Tralao yari kumwe na equipe nyuma yuko Mourinho atarahari we banamuwajije muri press conference arababwira ati ibijanye n'uburyo yasavye Mayiro musore naco ndi bivuge ko si bimwe mu iturajishinga muri kano kanya rero binavuga ko bamwe mu bafana n'abakinyi ndani ngo hari abashobora kuba batanguye gusaba uwitwa Sosthene Lopez Cabral ko yosogwa canke se yosezererwa na equipe ya Benfica Lisbon ngo yoba yagaragaje ko atabashigikiye nyuma yo kugaragara asaba mayo witwa Vinicius Junior birumvikana ko ni urukino rwa Real Madrid n'ibintu byinshi hanze y'ikibuga ariko nibaza ko vyahise cyomba mbona umwana n'inzira karengane harenganijwe umwana n'inzira karengane kuko jewe abafana rega naco babwira wowe nimba no gusanga uri kuragwana n'umuntu niyo tuba twavuye mu ndimwe je sinzo kwigira nkwankanira wowe genda muhangagurane hama muhejeje je nikizobuza ko twoba abagenzi kandi bo mutari ko murahuza Cabral uno munsi nimba bigeze ahantu abamwe mu barongozi canke n'abakinyi ba Benfica do Lisbon bo musabira gusohoka kubera yasavye Jesse Vinicius Junior c'est-à-dire que bari muri bras de fer na Real Madrid iyitazokwigera ikunda kuko ni equipe nkuru inshuro nka 10 kuri bo bari muri bras de fer na UEFA yafashe ibihano vya Prestiani donc yazispanze Prestiani mugabo umukinyi wabo ni wagiye kubigiramo kugera ku munsi basaba yuko botandukana nimba kubera yifuza Jesse ya Vinicius Junior yohitamwo bakamusabira ko yohitamwo kuva muri equipe
mbona niyo tension ihari ntibemeranije n'ibihano byafatiwe Prestiani mugabo no muzugiye kuraba umwana yitwa Cabral ku ruhande rw'iwanje niyo bamusohora ni inzira karengane. Yes, ni umusore w'umunya Australia yamuka nako n'umusore w'umunya Pays-Bas yamuka ari yavukiye muri Pays-Bas asanzwe afite n'ubwene gihugu bwa Cape Verde birumvikana ko wabufise ubwene gihugu bwo muri Cape Verde we ntusabe jezi vini aracari muto imyaka ari 23 arone izi saga zo zabaye dukurutira kino kintu bwana Abdi. Je pense que Real Madrid ari isi hanze y'ikibuga kuko nitwigeze tubona incident nimwe yotuma Madrid bisanga muri piège kumbure benshi bari bavyiteze ko abafana absence ya Prestiani n'ubu ndagusubiriyemo iyo agaragara ku kibuga ariko ibyo abafana twayibonye na abafana nibigeze bapressa ikipe kwa abakinyi ba Real Madrid bakinyi umupira uri mu bisazi ku buryo ubara bukavuga ati peut-être no mufana ko bafise tension nkiri muri Fed hanashima ariko no kuri tapis vert bakinyi umupira bashaka gutsinda tabindi biri extra bakinye match bagomba gutsinda ariko abafana nibaza ko nabo ubwabo barabizi kimwe narimejeje kuvuga haruguru ko ataco nta guhangana kuri hagati y'aya ma equipe yaba bakinyi hagati yabo nta ntambara ikuye kuvukamo yaba barongoye imigwi nta ntambara yo havuka no mu bafana nta n'intambara ikuye kuhavuka ariko Landry bivuze neza uriya mwana yitwa Prestiani yaza kugaragara kuri stade peut-être ko twari kubona ibindi bintu bitandukanye n'ivyo twaraye tubonye ariko specialement twari kubona impinduka canke ugukozanya ko hagati y'abafana canke hagati y'abafana n'abakinyi iyo tuza kubona UEFA yarirengagije ivyabaye kiriya gihe bakavuga ngo ntaco tuza gukora kuri situation yabaye hariya Prestiani naje mu kibuga kine niho twari kubona abafana biriya equipe yitwa Real Madrid bavuga batoya natwe dutegura ivyacu ko vyanse ko turenganurwa ni vyiza ko natwe turondera ingene dufata umwanzuro wo kwihora ariko mu gihe biba bitagenze uko byanse bikunze umufana aricara agatekana karaba match special ariko yagize n'amahigwe equipe yiwe yitwara neza ifise match mu minwe bakina neza baranatsinda. Yes, nuko ni musore azi ku izina rya Cabral sero wa Benfica Lisbonne yasavye mayo VINI ariko shobora kuba yo bizira bivanye n'icuka kitari ciza hagati ya Benfica na Real Madrid cyane kuri chance kuri dossier yabaye hagati ya Vinicius n'uwitwa Gianluca Prestiani. Madrid hanze y'ikibuga ils ont réussi. Jose Mourinho yigumiye mu muduga niwe yarabiye match muri bis mugazwi za rya Prestiani vuga ko yagumye kuri hotel nivyo vyaranze urukino hanze y'ikibuga hagati ya Real Madrid na equipe yitwa Benfica Lisbonne. Reka twe tuze mu rukino rero